jewe nza guhagarara cyane ku bintu bituma uburongozi bwacu bugenda nabi. Intare igihumbi zirongowe n'intama zisumbwa n'intama igihumbi zirongowe n'intare. Turakwiriye kwibaza kino kibazo, kubera iki dushaka kurongora? Mbega ni ukugira ngo dukoregwe cyangwa no kugira ngo dukorere abandi? Indongozi rero ipimwa n'ibikorwa, si mu majambo. Kubera ko umuntu yaje kuwa mbere akirirwa izuba riri kuri we agataha adatunganirijwe, akagaruka kuwa kabiri agataha adatunganirijwe, indwi yose igahera agataha adatunganirijwe, muri ico gihe nta kindi kiba gisigaye, umwenegihugu agatakaza icizere ku murongozi. Twovuga amajambo menshi, twovuga amajambo meza cyane, mugabo igihe ibikorwa bidakurikiye ayo majambo, abantu bazuma bavuga ati nta murongozi dufise, turagaragara. Umwanya ni ikintu gikomeye cyane mu gutunganya, mu gutora umuti w'ibibazo vya bene gihugu. Abarongozi, les critiques, hariho ama critique, hariho des critiques mwana ashaka détruire, mugabo hariho aussi des critiques constructives zubaka. Narakwirikiranye icegeranyo c'abashinga amateka isasa bakoze itariki 28 kwezi kwa gatanu muri no mwaka bavuye mu karuhuko. Mwakoze ikorwa ciza cyane kandi turabakengurukira, ariko navuze ngo nizere ko mu ntunganye ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2026 ushira 2027 hari bimwe mwashizemwo kugira ngo mudutorere umuti w'ibyo bibazo. Baremaze ngo amazi n'ubuzima, kandi ubuzima n'amazi aseseka nibayore. Samuel Swapota barinde barandikazi ngiki kinyobwa mpabwa abantu kije gutuma ubuzima bw'umuntu bumererwa neza. Suburundi gusa nikiremwa muntu itari cyo cyose. Uruganda Samuel Swapota Services watuzaniye amazi mpabwa abantu meza kandi azimbutse. Muri Samuel Swapota Services tugufitiye amazi y'ubwoko butandukanye ku rugero wowe nyine wifuza. Ego turagufitiye iritiro rimwe n'inusu, iritiro rimwe, mililitiro 500, tutibagira mililitiro 300 zizimbutse ku rugero wowe nyine wifuza. Amazi Samuel Swapota uyasanga mu Burundi bwose, mu butike, ama alimentation, mu hotel n'ibindi bibazo bitandukanye. Badandaza ikaramu wifuza kunywa amazi ku bwinshi, murahawe ikaze wirongera amazi aryoshe y'akanovera kandi amara inyota. Mu byo mubaza twakure kuri 66 79 99 51. Samuel Swapota Services. Uruganda rukora amazi meza azimbutse, sizere ku buzima bwiza. Gishwa ikorera abandi, icyo byukuri ntawo kideha. Tuba tufashe n'akarorero ku mwami wacu Yesu Kristo, we yavuze ngo umwana w'umuntu ntiyaje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwiwe ngo bube incungu ya benshi. Kabiri, indongozi y'ukuri irumviriza, kumviriza. Indongozi irumviriza. Hari abantu niyo umwene gihugu canke uwo mukorana agusavye umwanya ngo muvugane, ataranaheza kuvuga uwamaze kwishura. Mu bisanzwe si vyiza. Indongozi nziza umviriza icyumviro cy'umuntu gushika ahejeje, hanyuma ubone kwishura. Ngo umuntu wese yihutire kumva, niko Yakobo yanditse, yihutire kumva, atebe kuvuga kandi atebe no kuraka. Indongozi tumviriza amaherezo ifata ingingo zitabereye. Gatatu, indongozi y'ukuri iricisha bugufi. Narimeje kubivuga. Kimbure Mose yabo wundi ari kubwira sebukwe ati jewe ndumuvugishwa n'Imana, sinigishwa n'umuntu. Mugabo yarumvirije sebukwe, hanyuma aratega amatwi kandi ashira mu ngiro, yemera guca bugufi. Arumviriza. Kane,
indongozi y'ukuri ibifise iyerekwa, la vision. Umwanditsi w'imigani 29 yavuze ngo iyo hatari iyerekwa abantu bigira uko bashatse. Umwongereza niwe yabivuze neza, where there is no vision the people perish. Abantu barapfa, abantu barahona iyo abantu batafise igicapo ciyo bariko baragenda. Dushime yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi hari igicapo yatanze ciyo Uburundi tegeza kubujana. Iyo ni indongozi, nico indongozi ibibereyeho kugira iyerekwa giyo ihanga ritegeza kugenda. Gatanu, indongozi y'ukuri irema izindi ndongozi muri hano. Ico dukwiye kwirata gusumba ibindi, mbega mu burongozi bwacu tumaze kuvyara indongozi zingahe, zingana gute, turiko turera indongozi zingana gute? Kuko nkuko mubizi turafise aho tugarukira. Le leadership est une multiplication. Uburongozi bwiza n'uburongozi bugwiza abandi barongozi. Le succès n'est pas mesuré par le nombre de personnes qui vous suivent. Le succès est mesuré par le nombre de leaders que vous formez. Indongozi, succès yacu nuguforma abandi barongozi. Sabantu badukurikira. Umuhinga no yavuze ngo intama igihumbi zirongowe n'intare zisumba intambwe igihumbi cyangwa intare igihumbi zirongowe n'intama. Intare igihumbi zirongowe n'intama zisumbwa n'intama igihumbi zirongowe n'intare. Reka mbandanye. Indongozi y'ukuri igira ubunyankamugayo, ubwizigirwa. Un véritable leader agit avec intégrité. Ubwizigirwa n'urufatiro rw'uburongozi bwiza. Mu yandi majambo, le caractère soutient le leadership. Indwi, indongozi y'ukuri iraha abandi amabanga. Bya bindi twavuga byo kuderega. Moïse appris yaradereze ibikogwa, yaratoye abandi bamufasha. Gutanga amabanga narabivuze so gutakaza ububasha, nukwagura ubushobozi bwabo turongoye. Hari imvugo ndongozi dukunze kumva ngahi wacu, mu ndongozi zimwe mu nkunde n'iki ndakivuge, kimbura gutorera umuti ibibazo bihanza bene igihugu baca bavuga ngo ndindiriye intumbero iva hejuru. Ndindiriye intumbero iva hejuru. Birashoboka kuko hari igihe by'ukuri ubufise ikibazo bisaba yuko abo hejuru baguha intumbero. Ariko kandi sinibaza ko byose by'ukuri bitegeza kuva hejuru. Nama nibaza ibintu bibiri muri ayo majambo umuntu avuze ngo ndindiriye intumbero iva hejuru. Icambere nuko kimbure waguhaye amabanga nta transfer d'autorité yakoze, yaragushizeho mugabo ntacyo urekuriye gukora atakubwiye. Icya kabiri gishoboka, iyo umuntu akoresha iyo mvugo ntavyo uba ushoboye tout simplement. Ntabyo ushoboye ukaca winyegeza inyuma y'ugo ruvugo yuko urindiriye intumbero iva hejuru, alors que uri incompétent. Uri incompétent. Rero turakwiye guhindura mwene iyo mvugo. Uri umurongozi, twige gutorera ibibazo, twige gutora umuti ibibazo bya bene igihugu. Ivyo ubona wosaba impanuro, urasaba impanuro kubagukurira. Mugabo hari ibindi ushobora gukora, nkuko sebukwe yabwiye Mose ati bajya nubahe imanza zoroshe ubareke bazice hama bakuzanire ivyagoranye aba arizo bakuzanira. Mugabo bijya byoroshe hari ivyo nabo bashoboye ubareke babikore.
ariko kandi indongozi y'ukuri irondera uburongozi bw'Imana, kuko uburongozi bwose buva ku Mana. Ubwo nabwo bushingiye ku gusenga, gusoma ijambo ry'Imana no gusaba ubwenge bw'Imana. Indongozi y'ukuri igira imigenderanire myiza n'Imana, kuko niyo soko ry'ubwenge. Nibihe biranga indongozi mbi? Indongozi mbi yironderera icubahiro n'inyungu zayo. Indongozi mbi ishira imbere inyungu zayo, icubahiro cayo, ubutunzi bwayo, ubutegetsi bwayo. Nishira imbere indeza yabe n'igihugu canke abo irongoye. Kabiri, indongozi mbi ntikunda impanuro. Indongozi mbi yiyumvira ko izi vyose, ntishaka guhanurwa, ntishaka kwigishwa. Ivyo bituma ikora amakosa menshi. Gatatu, indongozi mbi ishaka kugenzura vyose. Ni ya ndongozi datanga amabanga. Ndagushizeho mugabo ntaco urekure gukora nakubwiye. Ntiyizigira abandi. Ishaka ko ibikorwa vyose bisuzumwa nayo. Ivyo navyo bituma ibikorwa biteba, abandi bagacika intege. Indongozi nayo ubwayo ikananirwa kuko nishora vyose. Kane, indongozi mbi nikoresha abantu aho kubakorera. Indongozi mbi ibona abantu nk'ibikoresho byo kuyifasha gushika ku nyungu zayo. Ariko indongozi nziza ibona abantu nk'abo Imana yayihaye kugira ngo ibarongore, ibashitse kwihangiro gushika kuri wa mugambi w'Imana. Gatanu, indongozi mbi itegekesha ubwoba. Aho gukoresha urukundo no kwizigira, ikoresha iterabwoba, ibihano, agahotoro, gukangisha. Ariko urukundo nirwo rwubaka uburongozi burama. Gatandatu, indongozi mbi irangwa no kudashaka kubazwa ivyo ikora, la redevabilité. Indongozi mbi ntiyemera gusigura ingingo zayo, nikunda gukurikiranwa, nikunda kubazwa uburyo ikoresha ububasha canke amatungo. Indwi, indongozi mbi ntiraba ibibazo vyabo irongoye, iba kure y'abene gihugu. Ntiyitaho kumenya canke irirengagiza ibibazo vyabo, imibabaro yabo, ivyifuzo vyabo. Nta kuntu rero yotorera umuti ikibazo itazi. Umunani, indongozi mbi n'iryo twaravyumvise, iba yishima kandi yibona. Ubwishime ni kimwe mu bwansi canke mu bansi bakomeye b'uburongozi. Migani 16:18 havuga ngo ubwibone bwitangira imbere yo guhona, kandi umutima wihaya witangira imbere yo kugwa. Indongozi yishima ntikunda impanuro, ntikunda gukosorwa, yibaza ko atakosa ikora, amaherezo irananirwa. Nibihe bintu by'ukuri bigize uburongozi bw'ukuri, leadership authentique? Hari ibintu bishika kuri 5 cyangwa 6 ngira mvuge bigize uburongozi bwiza. Uburongozi bwiza, barongozi muri hano, ntibwubakwa n'ububasha cyangwa icubahiro gusa. Bushingiye ku mico myiza, ubwenge n'ubushobozi bwo gukorera abandi. Hari ibintu nyamukuru novuga bituma vy'ukuri uburongozi buba bwiza cyane. Icambere ni ingeso nziza n'imyifato myiza, le caractère. Uyu muhinga John Warden yanditse ngo impano ni ingabire iva ku Mana. Guma wicisha bugufi, kumenyekana biva ku bantu, nubikenguruke. Ukwibona kuva kuri wewe ubwawe,
nico gituma ukwiye kwama wiyubara. Mungwenda bivuge mu gifaransa yavuze ngo le talent est un don de Dieu. Soyez humble. La célébrité est donnée par les hommes. Soyez reconnaissants. La prétention vient de soi-même. Soyez prudents. Le caractère est plus important que le talent. Ingeso nziza n'imyifato myiza. Iyo bitwigisha ko impano zifasha umuntu gutangura neza, ariko imyifato nziza niyo ituma abandanya kwizegwa. Indongozi zishobora kuba ifise ubwenge bwinshi, ariko idafise imyifato myiza ntishobora kuramba. Ingeso nziza ziraruta impano barongozi muri hano. Kabiri, ikigira uburongozi bwiza na nakivuze c'est la vision, iyerekwa. Abantu bakurikira indongozi izi aho iriko irajana abirongoye. Ariko rero kandi barongozi muri hano mumenye yuko iyerekwa ridakurikiwe n'ibikorwa riguma ari indoto gusa. Iyerekwa ridakurikiwe n'ibikorwa riguma ari indoto. Kugira vision ni ciza kandi nivyo mushinge uburongozi bwiza. Mugabo mu gihe iyo vision tutayitransformye tutayikurikije n'ibikorwa iguma ari indoto. Gatatu, ikigira uburongozi bwiza n'ubwenge, la sagesse. Indongozi mu bisanzwe barongozi muri hano murabizi, indongozi ifata ingingo nyinshi buri munsi. Ubwiza canke ube bw'izo ngingo bushingira ku bwenge ifise. Ubwenge nabwo butangwa n'Imana. Mu migani havuga ngo ukubaha uhoraho niko tanguriro ry'ubwenge, kandi ukumenya uwera niko kumenya ubwenge. Yakobo nawe aca yandika ngo ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buratunganye kandi n'ubw'amahoro, burengenga, bukunda kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'ivyamwa vyiza, ntibukekeranya, ntibugira uburyarya. Ubwenge, la sagesse, barongozi dusabe la sagesse, dusabe ubwenge buva ku Mana, niho uburongozi bwacu buzogenda neza. Kane, ubushobozi bwo kuganza amarangamutima, intelligence émotionnelle. Umurongozi ategeza kugira iyo intelligence émotionnelle, ubushobozi bwo kuganza ibigumbagumba vyacu. Umuhinga yitwa Daniel azwi cyane muri iki gisata avuga ko ubushobozi bwo kuganza ibigumbagumba ari kimwe mu biranga indongozi nziza. Indongozi irakwiye kumenya kuganza ibigumbagumba vyayo, kubana neza n'abandi, gukemura amatati mu mahoro, no kutihutira gushavura canke gufata ingingo kubera ishavu. Indongozi idashobora kwigenzura ubwayo iragora no kurongora abandi, birayigora. Tukozwe mu bigumbagumba. Mungabo indongozi nziza nimenya no kujera ivyo bigumbagumba vyacu, kuko urashobora gusanga bidukoresheje amakosa. Gatanu, uburongozi bwiza buhagaze ku guhanahana amakuru. Umurongozi mwiza bushingiye ingene dusigura neza imigambi tuba dufise. Ushobora kuba ufise umugambi mu rugo, uri umurongozi, mugabo uyo mugambi utawusigura neza bizogorana ingene ugo rugo rugenda neza. Ushobora kuba uri umurongozi mu gisata kanaka, urongoye ishirahamwe kanaka, kugira ngo vy'ukuri abantu bose bumve kandi mujane muri uwo mugambi ni kuwusigura. La communication ni kimwe mu bikomeza uburongozi bwiza. Gatandatu ni gukorera hamwe, le travail d'équipe. Ndakekanye n'icyo ariko aravuga ngo twese turi hamwe birashoboka. Abariko aravuga le travail d'équipe, gushira hamwe twese
nta ndongozi ishobora kunesha yonyine. Na Mose byabaye ngombwa ko arondera abamufasha. Indongozi nziza izi gukorera hamwe, iha agaciro impano z'abandi, kandi irema imigwi ikora neza. Nk'uko mubizi, umubiri wacu ugizwe n'ingingo nyinshi. Niko n'uburongozi bugenda neza iyo abantu bakorana. Umubiri wacu ukora neza kubera ko ingingo zije hamwe zigakorana, kandi nta rugingo uvuga ngo ni ruto, nta n'urusumba urundi, kuko byose rumwe rupararanganye umubiri wose upararangana. Travail d'équipe, gukorera hamwe. Indwi, uburongozi bwiza nubwemera kubazwa ivyo bukora. Indongozi nziza iremera kubazwa, igatanga na raporo, igakora, ikabazwa ivyo iriko irakora, igakosorwa mu gihe bikenewe. Nta ndongozi iri hejuru y'amategeko canke hejuru y'ukuri. Kwemera kubazwa ivyo ukora bituma abantu bakwizigira, bituma abantu bagira icizere bakakwizigira. Ndangirize kuri kino kigaragaza uburongozi bwiza, ni gukura mu vy'imwe, maturité spirituelle. Ku ndongozi zemera Imana z'abakristo, uburongozi bwiza bushingiye ku mubano mwiza n'Imana, kuko uburongozi bwose bukomoka ku Mana. Ivyo kugira ngo vy'ukuri ugire uburongozi bwiza, ni ngombwa ngo ugire ubusabane bwiza n'Imana. Ivyo navyo bidusaba gusenga, ugasoma ijambo ry'Imana, ukagendera mu kubaha Imana, no kurondera uburongozi bwa Mutima Mweranda akakurongora, akagushoboza. Indongozi itagira ubuzima bwiza bwo mu mpwemu ishobora gutakaza inzira ziwe. Gatatu, gukoresha nabi ububasha, l'abus de pouvoir. Uyu muhinga yavuze ngo le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument. Ubasha bukunda konona umuntu, kandi ubasha budafise aho bugarukira bwonona umuntu gose. Ubasha butagira imbibe bushobora gutuma haba akarenganyo, gukandamiza abandi n'ibiturire. Indongozi nziza ikoresha ububasha mu gukorera abandi, atari mu kubategeka nabi. Sogokuru Petero Nkurunziza niyo yabivuze neza. Yavuze ngo Imana ni kugira igihangange ngo uhangare abantu, ikugira igihangange kugira ngo uhangaze abantu. Gukoresha nabi ubutegetsi, ububasha tufise, gukoresha nabi ico kibanza uba urimwo, ukagikoresha nabi, ha gukorera abantu ahubwo ukagikoresha kugira ngo ukandamize abantu. Ivyo biri mu bintu bituma uburongozi bugenda nabi. Icya kane, ubwoba, la peur. Ubwoba butuma indongozi idafata ingingo zibereye, itinya gukora ibikwiye, ikemera ibitagororotse, ibidatunganye kugira ngo yikingire. Ubwoba, ninabikora baranyica, ninabikora nzoba nkuwe, ninabikora, kandi ubona ari byo bibereye, ukemera ukarenganya umuntu, ukemera ugakora ibitateza gukogwa kubera ubwoba. Ubwoba. Imana idufashe cyane. Gatanu, kubura imyifato myiza, manque de caractère, biri mu bintu vyonona uburongozi. Ubuhinga bushobora gutuma umuntu aronka ikibanza. Tumaze iminsi tuvyigishwa, urabishoboye, baraguhaye ico kibanza,
baragushize muri ayo mabanga, ariko imyifato myiza niyo izotuma uguma aho hantu. Imyifato myiza, abantu ntibizera igihe kirekire umuntu adafise imyifato myiza. Wari ubishoboye mugabo karaktere yawe wapi, ntibaho, ntishobotse. Nubwo wari ubishoboye baca bavuga ati ivyo ntibikunda, kuko imyifato yawe mu bisanzwe. Ubundi muhinga yaciye avuga ngo kandi niko biri, abantu turashobora kuba dufise ubushobozi muga tutari eduqué, atandero dufise, kuko l'éducation ni navyo nyene ishobora yavuze ejo ati dusigaye dufise ministère de la formation, ntidugifise ministère de l'éducation, kubera ko l'éducation irarengeye la formation. Ubushobozi ni à travers les formations, mugabo l'éducation irarengeye la formation. Ushobora rero kuba ufise ubushobozi bwo gukora ayo mabanga mugabo atandero ufise, nyene icubahiro ntashobora kuvyihanganira, atandero ufise umushiranganje ntashobora kuvyihanganira, atandero ufise umuyobozi mukuru ntashobora kuvyihanganira, buramatari ntazovyihanganira, musitanteri ntazovyihanganira, atandero ufise nyene ntandero ufise ucutaha. Kubura inyifato nziza. Gatandatu, kwanka gutanga amabanga, le refus de déléguer. Mose yarageze hafi yo kunanirwa kuko yashaka gukora vyose wenyene. Indongozi itanga amabanga iragwiza ubushobozi bwabo irongoye, ituma ibikorwa vyihuta. Déléguer. Indwi ni kwigunga. Murongozi yigunga, isolement. Indongozi yigunga iba mu kaga. Iyo umuntu canke indongozi itakigira abahanuzi, itakigira abagenzi bashobora kumubwira ukuri, canke abantu bubahuka bakagukosora, ashobora gukora amafuti ataboneka. Yetiro yabaye umujenama wa Mose, kandi mwiza, bituma Mose yoroherwa. Kwigunga, kutagira abahanuzi. Hari abantu usanga turabarongozi mugabo nubwo tuba dufise abaduhanura mugabo ugasanga nta numwe aje kuduhanura kubera ko nyene muca muvyumva nyene bakakureka. Usanga vyapararanganya. Ikindi conona uburongozi nakivuze nico ikigo cy'ubushakashatsi cise ukwibesha k'umurongozi. Ukwibesha, auto-illusion, canke se tromper soi-même, se tromper, kwibesha, pana kwihenda, kuko umuntu kwihenda nibisanzwe. Kwibesha, je nyene nkibesha. Ukwibesha mu burongozi ni ukutamenya canke ukudashaka kumenya ingene umwifato wawe nk'umurongozi uterera mu bibazo. L'acte d'être inconscient ou de refuser d'être conscient de la manière dont son propre comportement contribue à un problème. Narongozi, hari igihe tujya muri uko kuntu aho umenga umwifato wiwanje ukamenga ntacyo uri kuraterera mu bibazo biriko biraba. Mose, mu bisanzwe umwifato wa Mose wo guca imanza wenyene ntiyatahura ko umwifato wiwe uri kuratera mu ngorane z'abene gihugu. Le fait ko yashatse yabona yuko ari we wenyene abishoboye aza kubikora wenyene atawundi muntu, uwo mwifato wiwe
waragize intererano mu bibazo by'abene gihugu bakaca bataha bashavuye bagataha batatunganirijwe bakamara bagatakaza imyanya bakoze yo guteza imbere yo kwiteza imbere no guteza imbere ingo zabo bakaca bumara barindiriye kubera kurumva baje nawe uri karabikora numwe uko niko abahinge bavuze ukwibesha k'umurongozi. N'ubushakashatsi bwagizwe n'ikigo c'abanyamerika cyasanze umuzi w'iyo ngorane arico bise ukwihemukira, la trahison de soi. Ivyo navyo bakavuga ngo n'umurongozi yumva ikintu ciza yokorera ku wundi muntu, kumwumviriza, gufasha, kugira nte, agahitamo kutanabikora, hanyuma agatangura kwisigura adefanda iyo ngingo yafashe kari nziza. Iyo umurongozi amaze kwibesha, la vision yiwe cyangwa uko abona ibintu iraba transforme, irahindukira, akaca atangura kubona ukundi kuri, akandika akagira une écriture y'ukuri kugira ngo yibonekeshe kari mwiza. Ivyo nivyo bise umurongozi acakorokera mu gasandugu. Ako gasandugu kahubona nkaho umenga umuzirikanyi w'umurongozi mu bisanzwe ucusigara ubona ibijiji ukabona uko iraba déformé. C'est un état d'esprit ituma utakibona neza. Hari ibiranga umurongozi yamaze gukorokera mu gasandugu. Icambere, uyo murongozi azorangwa no kuma yisigura. Yisigurana ntaryo yuko imyitwarire yiwe yuko itunganye, ariko iy'abandi nayo niyo igoramye. L'auto-justification yamarika arisigura. Kigira kabiri, umunyongozi amaze kukorokera mu gasandugu arangwa no kugereka amakosa ku bandi, blâmer les autres. Bagya nibo bavyononye, niyo batuma tudashika ku mwimbu mwiza. Ashira amakosa ku bandi. Gatatu, azorangwa no gutesha agaciro abandi. Abantu asigara babona nkaho umenga ataco bamaze, ari udukoresho. Kane, arangwa no kubona ko ari umurongozi w'igitangaza, le mythe du leader héros. Abona yuko ari umurongozi w'igitangaza. Mwisanzwe umaze kubona ko umurongozi w'igitangaza, wamaze kukurokera muri bwa bwishime, bwa bwibone twamye tuvuga kare. Uba wamaze kwibagira ko uri umwana w'umuntu ufise aho ugarukiriza. Umuntu arafise les limites, arafise aho agarukiriza. Ubushobozi bwacu burafise aho bugarukira, ntidushoboye vyose. Yabwe jo reka icyo ndaza kukigarukako. Hari abaririmbyi baririmbye, nshandagira commentaire gatoyi. Icya gatanu ariyugarirako. Iyo umuntu amaze gukorokera mu gasandugu yiyugarirako, ntiyumviriza canke ntiyegereza abandi. Abantu kwiyugarirako uri umurongozi bisigura ko utaba ucumviriza canke ngo wiyegereze abantu, canke wumviriza ukiyegereza abantu bemeranya nawe gusa. Umuntu uzi yuko aza kukubwira ivyo udashaka kumva, uyo nta mwanya umuha, nta kibanza umuha. Abubona wogira abi wawe ni babandi baza kukubwira ivyo ushaka kumva gusa. Uza kubwira le contraire y'ivyo
udashaka kumva uyo umushyira haruhande. Aho umaze gukorokera mu gasandugu uba maze kwiyugarira ko. Kwiyugarira ko, reka ntanga uburorero, ni nk'igihe umurongozi avuga ngo nta wundi ashobora gukora aka kazi nk'uko ndagakora, ni jeje nyine ndagashoboye, nta wundi muntu abishoboye. Canke ukavuga ngo ndi ngirakamaro kurusha abandi bose, canke ukavuga ngo sinigera nkora amakosa, canke ukavuga ngo sinkeneye uwungira inama, ndabishoboye, ndabizi, ibyo ndabizi. Iyo umuntu rero yibesha, umurongozi yibesha, acarangwa mu isanzwe ntakunda kunegurwa. Umurongozi yibesha canke yakoroke muri ako gasandugu, abona umuntu amubwira ibitandukanye n'ivyo yiwe yibwira nk'umwansi wiwe. Ntakunda impanuro, ntashaka kwigishwa, yiyumvira ko ashoboye byose, mu isanzwe yibaza ko atanumwe amurusha ubwenge. Iyo umaze kuba uri ndongozi ukabona yuko atamuntu numwe agusumbya ubwenge, ari wewe uzi byose, uba umaze gukorokera mu gasandugu, kandi by'ukuri ako kabara kaga ku burongozi. Kane, ibishaka kugenzura byose. Ndongozi muri hano, iyo jewe ndi umurongozi namaze gukorokera muri ako gasandugu, hariho ingorane zica ziyadukiza mu bo turongoye, mu bo ndongoye. Icambere, haba gutakaza icizere. Abo ndongoye babona uburongozi nk'ububesha, canke bakabwiyo nkorako, bakabona ko ataco bumariye, ko baratakaza icizere muri ubwo burongozi. Kane, haraba ama échec de politique, gufata ingingo bihagaze ku kwihesha agaciro, ingingo zifashwe zishingiye ku kwiyemera atari ku vyemezo bifadika. Gasanga umuntu nafashe ingingo mugabo nabifashe kugira gusa niyemeze imbere y'abantu. Kane, haba uburozi mu bo turongoye, ugusangira ibikorwa kurafa, ya travail d'équipe irafa, ubwoba n'uguceceka bikiyongera mu bo turongoye. Abantu gasanga barahoze bagaceceka ntibavuge. Gatanu, ubushobozi bwo kuvumbura bishasha buriyugara, innovation iraba bloqué. Ubushobozi bwo guhingura bishasha burahagarara igihe abarongozi biyumvira ko ari bo bonyene bafise ubumenyi kurusha abandi baca bahagarika. Kuko twese, umwe wese arafise impano Imana yamuhaye. Umwe wese, le travail d'équipe mu isanzwe idufasha iki mu burongozi? Idufasha ko buri muntu wese azana ingabirano Imana yamuhaye, hanyuma tukazishira hamwe kugira ngo twubake ikintu gikomeye cyane. Iyo rero je n'umurongozi namaze kuja mu gasandugu, nkereka abandi tusangiye igikorwa yuko ataco bamaze, ataco bashoboye, ari jeje nyine nshoboye, abandi ya creativite Imana yashira muri twebwe iriyugara, iraba bloqué. Kuko kugira ngo umuntu abe créatif, nuko abari dans un environnement ituma ubwenge Imana yamuhaye, ingabire Imana yamuhaye ishobora gukora neza. Ivyo biri mu vyago bituma uburongozi bwacu canke uburongozi bugenda nabi. Iyo turi mu gasandugu
mu isanzwe dusanga natwe twahamagariye abandi kuba muri iyo myitwariro, kujya nabo nyine mu gasandugu, kandi wamenga ntibyari bikwiriye, kuko abantu baca batekereza, abantu bagacunya yangabirano zabo zatuma badufasha kugira ngo ibikorwa bigende neza, bakaca bihorera, bakaca bavuga ati reka turabe iyo umurongozi azodushikana iyo bitera bija. Niyo mvuga ikisigara usanga ari mu bantu mwicaranye bakakwereka yuko muri kumwe mugabo mu mitima batari kumwe, ako kaba kamaze kuba kaga mu burongozi. Ivyo barongozi muri hano ni byiza ko tubimenya kugira ngo dushobore kuba indongozi z'ukuri. Ivyo byotuma uburongozi bw'ukuri budashinga imizi, tubikorere ko tubirandure kugira ngo haze uburongozi by'ukuri bw'ukuri butora umuti, bukazana umuti w'ibibazo bya bene gihugu. Ejo abaririmbyi sinibuka neza karabo mu nama nkengu, sinzi abaririmbyi baririmbye ngo umurongozi w'ukuri ni utora umuti w'ibibazo vyose bya bene gihugu. Nta murongozi n'umwe azotora umuti w'ibibazo vyose bya bene gihugu. Tukoba turiko turahendana. Ibibazo byose bya bene gihugu ntabyo twosho, nta murongozi ashobora kubitorera umuti vyose bya bene gihugu vyose. Oya kweri, Imana yonyine nishobora gutora umuti w'ibibazo byose bya bene gihugu. Nayo umuntu arafise ahagarukiriza. Mvuze yuko murongozi ninavuga ngo notore ibibazo byabo ndongoye byose byabo ndongoye, nzoba mbaye umubeshi. Hari byo ntashobora gutorera umuti. Naho ugira gute? Ibibazo byose bya bene gihugu ntibikunda ko ndabitorera byose, nibyo kunda. Rero nacengira ko manura bwa tabaririmbye by'ukuri bahinduye icivugo, kuko ku civugo nta byose biriko. Ku civugo indongozi y'ukuri imenya gutora umuti w'ibibazo bya bene gihugu. Ntibigeze bavuga byose wapi kabisa. Nibyo kunda. Ni hamwe bocha batangura gutera amabuye ati wavuze kuzotorera umuti w'ibibazo byacu byose, ntibikunda. Umwami Yesu niyo yatanze itangazo yavuga ngo nimuze abarushe n'abaremerewe kuri jewe. Mwese abarushe n'abaremerewe ngo nimuze. Niyo wenyine yatanze iryo tangazo. Abandi ndazi na nyine icubahiro y'abari ngayo yovuga ati abarundi mwese nimuze, ati yoba yikwegeye nibyo nakunda noneho nta nibyo yoshobora. None twegeranye bino vyigwa tumazemo iminsi, mbega hiwacu byodufasha iki? Icambere bubahwa barongozi muri hano nuko twotahana tumenya yuko uburongozi nugukorera abandi. C'est pas un privilège. Le leadership est un service et non un privilège. Mu bihugu byinshi bya Afrika harimo n'u Burundi, harabiyumvira ko uburongozi ari icubahiro, ubutegetsi, inzira yo kuronka inyungu canke uburyo bwo gukorerwa n'abandi. Ariko nanabivuze, Yesu yavuze ngo mukuru muri mwebwe abe umusuku w'abandi, abe umukozi w'abandi. Turakwereye kwibaza kino kibazo, kubera iki dushaka kurongora? Mbega ni ukugira ngo dukoregwe canke no kugira ngo dukorere abandi? Kubera iki dushaka kurongora? Kigira kabiri, turakwiye muri buno burongozi gushira imbere ibibazo bya bene gihugu byabo tujejwe, guhera mu rugo ukaduga mu kibano, umwe wese ku rugero rwiwe. Hajya muri rujya rwego ujejwe, igashira hamwe ujejwe, shira imbere ibibazo byabajya abantu ko nabo barafise ibibazo, baha umwanya.
muri kuvayo kijya gisoma twasomewe, ikibazo nticyari cya Mose gusa, cyari n'ikibazo cy'abantu bategeza kurindira umunsi wose kugira ngo baronke ubutungane. Narakurikiranye icegeranyo c'abashinga amateka isasa bakoze itariki 28 kwezi kwa gatanu muri no mwaka, bavuye mu karuhuko, aho abo abashinga amateka mwagendeye intara zitandukanye, muragendera bene gihugu, hanyuma muregeranya murumviriza bene gihugu, twabatoye muratwumviriza, maze turabashikiriza ibibazo biduhanze. Hanyuma narakurikiranye mwaratanze icegeranyo, kandi Imana ibahezagire kuko nico mwatorewe, nico twabatoreye kugira ngo muze muraza mutwumvirize, hanyuma mutubere ijwi aho tudashobora gushika, mudufashe kuza murabishikana imbere. Ibibazo rero mwarabitanze, ariko nagumye nibaza ikibazo, ndavuga nti ni vyiza, mwakoze igikorwa cyiza cyane kandi turabakengurukira, ariko navuze ngo nizere ko mu ntunganye ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2026 ushira 2027 hari bimwe mwashizemwo kugira ngo mudutorere umuti w'ibyo bibazo. Nivyo nizera, sindabona intunganye, ariko turizera yuko bijya bibazo mwegeranije mwace muraba, kuko muri abarongozi b'ukuri. Umurongozi w'ukuri nawe nutora inyishu y'ibibazo bya bene gihugu, kuvyegeranya ni kimwe, kubitorera umuti n'ikindi. Rero twizere ko muri ya ntunganye y'amafaranga mwemeza, mwarara ijoro ryose muri ko muremeza, mwarabye ibyo mushiramwo byose, nimwobishiramwo ku mwaka umwe, mugabo niburi twizere ko ya fumbire tuzorironka, tuvyizere ko tuzorironka, twizere yuko hari ibyo mwagiye murashiramwo tuzoronka, kuko indongozi y'ukuri siyerekana ibibazo gusa, nitora n'umuti. Rero mwebwe bo abashinga amateka, hamwe no kubakeza ko mwakoze kijya gikorwa, kandi tubatera intege, mubandanye kuza muratwegera. Twebwe twabahaye amajwi kuko twabatumye kugira ngo muze muradukorera, ariko muze murabikorera hajya nyene kugira ngo umuti uboneke. Nimwe mu bantu bidoga gusa, ariko mube n'abashe batora n'inyishu. Kane, uburongozi ni responsabilité, ni shingano. Uburongozi si uburenganzira, ni responsabilité banyakuba. Kuba umurongozi ni responsabilité. Abene gihugu bapima uburongozi biciye kuvyo tubona. Twebwe abene gihugu tuzopima uburongozi biciye kuvyo tubona. Ivyo tubona, ubutungane bwiza. Iyo tubona atakurenganya kukihari, turavuga ati uburongozi ni sawa. Iyo tubona ibiturire biriko biratuzwa, turavuga ati ni sawa. Iyo tubona turonse ifumbire, turavuga ati uburongozi ni sawa. Iyo tubona iterambere, tukavuga ati ni sawa. Uyu muhinga yavuze, yitwa Peter, yavuze ngo imigambi iguma ari ivyifuzo vyiza iyo idahinduwe ibikorwa. Le plan ne valent que de bonnes intentions tant qu'ils ne se traduisent pas immédiatement en travail acharné. Indongozi rero ipimwa n'ibikorwa, si mu majambo. Barongozi dupimirwa ku bikorwa. Twovuga amajambo menshi, twovuga amajambo meza cyane, mugabo igihe ibikorwa bidakwirikiye ayo majambo, abantu bazuma bavuga ati nta murongozi dufise, turagaragara. Ibikorwa kindi bubaho twotahana, twirinde ukwibesha, kwa kwibesha mpeje kuvuga kw'indongozi. Kwari igihe indongozi twiyumvira yuko vyose bigenda neza. Indongozi arige twiyumvira ngo vyose bigenda neza.
tukakikuzwa n'abantu batubesha, badushimagiza gusa. Abantu batubesha gusa. Yetiro sivyo yakoze. Yari gutera amashugwe umukwe wiwe, mugabo yamubereye umuhanuzi mwiza. Ikibazo ndongozi kotahana, mbega ninde Yetiro wawe? Yetiro wanje ninde? Wa muntu ashobora kukubwiza ukuri. Umuntu akubwiza ukuri. Ubwo kenshi twebwe indongozi uzosanga dukikuzwa n'abantu gusa dutera amashugwe, batubwira ngo vyose ni sawa muzehe, byose ni sawa, byose n'amahoro. Atigera kubwira ati kino kintu yamara murongozi, kino kintu si sawa. Yetiro wanje ninde? Ninde ashobora kumbwira ukuri naho noba ndi mu makosa? Ninde? Abo bantu turabakeneye ndongozi. Turakeneye umuntu ashobora kukubwira ati iki kintu si ciza. Nkuko Yetiro yabwiye Mose ati ibi bintu uri kurakora si vyiza. Si vyiza. Si vyiza ku magara yawe, kuko uzoruha, uzohavufa utarashika ku hangiro Imana yagushizeho. Si vyiza kuko abantu bamererwa nabi. Si vyiza kuko uraruha, uri umuntu ntushobora guhera mu gatondo wicaye ushike mwijoro wicaye atana amazi uranwa, uguma gusa wumva. Si vyiza. Turakeneye kuronka ba Yetiro bacu batubwiza ukuri, bubahuka, bakakubwira, bakakubwiza ukuri. Ndongozi muri hano, reka ndabahe bino bibazo byo kwisuzuma ku gatwe kuri buri muntu wese. Ibibazo umuntu akwiye kwibaza. Icambere, mbega noba numviriza abo ndongoye? Noba ndabumviriza? Noba nzi ibibazo byabo? Mbega ingingo mfata zibafitiye akamaro? Noba nemera kunegugwa? Abarongozi, les critiques, hariho ama critique, hariho des critiques mwana ashaka détruiza, mugabo hariho aussi des critiques constructives zubaka. Ama critique yose si mabi. Hari ama critique adufasha gusora ibintu. Hari ama critique gukona ico nibaza kandi ari ukuri. Jewe nk'umuntu ndafise ma façon de voir les choses, ni façon imwe yo kubona ibintu. Mungabo nawe urafise iyindi façade yo kubona ibindi ukundi kuntu, kuko nituremwe kumwe. Imana ntiyatugize amafotokopi, il n'y a pas de copie mwiremwa. Nduwo ndiwe ndi jewe. Ndafise uko mbona ibintu, urafise uko nawe ubona ibintu. Tubishize hamwe rero birubaka. Birubaka. Nshobora kuba nabonye ikintu ndakiravye muri no angle, wewe nawe ukakibona muri no angle, uwundi nawe akakiraba muri no ruhande. Ivyo bintu tubishize hamwe bikaca bivyara ibintu vyinshi kandi bikomeye cyane. Noba nemera kunegugwa? Mbega noba ntanga amabanga nka delega, delege, nawe ugakora ivyo ubona vyiwawe, kuko hari ivyiwawe, ibindi biha abandi babikore.
bihe abandi babikore. Uzoba uriko urarema abandi barongozi, uzoba uriko uravyara izindi ndongozi. Hari ibyo utegeza gusigarana n'ivyo, muga hari n'ibindi utegeza kwikurako kugira ngo biguhe umwanya wo kwiyumvira ibindi. Ubundi hari ingazi novuga nka zitatu z'uburongozi. Hariho le leadership stratégique. Mose yategeza kugira uburongozi stratégique bwo hejuru. Nyene icubahiro afise uburongozi stratégique. Atanga la vision, atanga imbono, aratanga iyo Imana imubwira igihugu kitegeza kujya. Ubwo n'uburongozi stratégique. Hariho uburongozi opérationnel bwo hagati. Babahinga bakaca baza bagashira mu ngiro ya vision ya bwa burongozi stratégique. Hakaca haza ababushira mu ngiro. Nivyo yavuze jo, erega umurongozi si washashira mu ngiro. Oya, hariho abandi bateza kuca bashira mu ngiro. Ariko ahandi hariho n'uburongozi d'équipe, le travail d'équipe. Izo zose ni inzego z'uburongozi. Noba ntanga amabanga, noba nderega, canke hari ibyo ingumya, noba ndiko ndarema izindi ndongozi. Mbega uburongozi bwanje buriko burazana ivyiza biboneka? Uburongozi bwanje bwa buriko burazana ivyiza biboneka? Ivyo ni bibazo barongozi dukwiye kwibaza. Natanguye mvuga ngo vyose bihagaze ku burongozi. Iyo turiko turavuga uburongozi saya mabanga gusa, no mu rugo umuntu wese n'umurongo, vyose bihagaze ku burongozi. Kuko twaremanwe uburongozi, vyose bihagaze ku burongozi. Le succès et l'échec vyose bihagaze ku burongozi. Naco gituma uburongozi Imana yamye ibuhagararako kuva kera, kuko ni ikintu gikomeye cyane mu gutunganya ibintu, mu gushitsa umugambi w'Imana. Hasabwa uburongozi. Irakenera abo ikorana nabo, ikabahagurutsa, ikabaha iryo yerekwa, hanyuma ikabaja imbere, ikabarongora, ikabashoboza kugira ngo bashobore gushitsa wa mugambi w'Imana. Abasomyi bitabo vyeranda, nta na hamwe hose Imana yamikenera umwana w'umuntu. Mu vyikora vyose ihagurutsa umwana w'umuntu kugira ngo ashire mu ngiro umugambi Imana iba ifitiye ihanga kanaka. Ihagurutsa umuntu, ihagurutsa umuntu. None rero ndongozi muri hano, uyu muhinga John Maxwell hari icyo yavuze ngo indongozi ikomeye si ifise ububasha bwinshi, ahubwo niyiha abandi ubushobozi bwo gutera imbere. Un leader est grand non pas parce qu'il possède du pouvoir, mais parce qu'il donne aux autres la capacité de réussir. Icyo nicyo kizotuma uba umurongozi akomeye, iyo uha abandi la capacité de réussir. Si iyo pouvoir ufise izotuma uba umurongozi w'igitangaza cyangwa umurongozi ukomeye, oya, uzoba umurongozi ukomeye kubera ko hari abantu wagiye uraha les capacités yo kugira ngo ivyo bigende neza, nabo bashobore kugira. Iki gice twahagaze ko
kitwigisha ko uburongozi atari gukora byose wenyine, ahubwo ari ugukorera abandi, gutunganya neza ibikorwa, kurongora neza, gutoza no kurema abandi barongozi, gutorera umuti ibibazo by'abantu mu bwenge. Mose aratwigisha ugukorera abandi, ariko kandi akatwigisha yuko umurongozi mwiza yemera guhanurwa, yemera impanuro. Yetiro aratwigisha ubwenge, akatwigisha by'ukuri kuba umuhanuzi mwiza, umuhanuzi abwira uwahanura ukuri, adaca haruhande. Murabizi abarundi twavuze ngo umwami burya agirwa n'abagabo. Umwami agirwa n'abagabo. Ikibazo ni igihe umwami usanga abo bagabo batakira abagabo, batagishobora kumubwira ati yamara mwami, ahantu turiko turaja haranyerera, haranyerera mwami, duhava tugwayo. Yetiro yarafashe umwanya wo kwitegereza. Imbere yuko agira icyo avuze, yafashe umwanya wo kubanza kwitegereza, araraba ivyo umukwe wiwe Mose ariko arakora. Aravyitegereza neza, abona gutanga impanuro. Hari igihe kimbura n'umwami rega nka kumviriza abagabo kubera ko batafashe n'umwanya wo kwitegereza. Iyo uri mu rukino, hari igihe utamenya cyangwa utabona abarorerezi mu isanzwe umupira w'amaguru niyo baruha cyane gusumbya abakinyi, niyo bakina gusumba abari. Ariko kandi burya umumenyereza nawe ari hariya kubera ko atabari karakina, biramworohera kubona ingene abakinyi bariko barakina, abariko barakina neza n'abariko barakina ukutariko. Hanyuma muri wa mwanya akabahamagara akababwira ati burya byari meze uku nuku. Yetiro bukuri arafata umwanya wo kwitegereza, hanyuma agatanga impanuro. Ntanegura gusa, aratanga n'umuti. Ikibazo n'igihe ushobora gusanga abagabo twacitse gusa banegura, tukanegura mugani dutange n'umuti, tukavuga gusa ibitagenda neza mugabo atamuti tuko turazana. Yetiro rero atwigisha ubwenge, atwigisha ivyo gutanga amabanga, ariko kandi akazana inyishu y'ikibazo Mose yari karahura naco, gutunganya neza uburongozi. Nkuko Yetiro yabwiye Mose, indongozi ishaka gukora vyose yonyene amaherezo irananirwa. Indongozi itoza kandi igahabanda amabanga iragwiza ubushobozi bwayo kandi igatuma umurimo urama. Kubw'ivyo ndongozi muri hano, indongozi y'ukuri siyegeranya ubasha bwose mu minwe yayo, ahubwo niyubaka umugwi ukomeye, igasangira inshingano cyangwa amaresponsabilite n'abandi, kandi ikama irondera ineza rusangi y'abene gihugu. Un véritable leader répond aux besoins de ceux qu'il sert, non pas en concentrant tout le pouvoir entre ses mains, mais en construisant une équipe compétente, en partageant les responsabilités et en recherchant le bien commun.
Mungundire ndangirize kuri ano ma citation de réflexion. Abahinga bavuze ngo les problèmes du peuple sont toujours les problèmes du leader. Ibibazo by'abenegihugu ni ibibazo by'umurongozi. Ibibazo by'umwenegihugu ni ibibazo byaje umurongozi. Ibibazo byari ryashengero ndongoye ni ibibazo by'iwanje. Je ntegeza kurara ijoro kwiyumvira ingene vyogenda. Nshobora kutazotora umuti byose kuko sindi Imana. Mugabo ikibanze ikibazo cy'umwenegihugu ni kibazo kiba umurongozi, mu yandi majambo umurongozi w'ukuri arazwa ishinga n'ikibazo cy'uwarongoye. Yo ni umurongozi w'ukuri ateza kurazwa ishinga n'ikibazo cy'uwo arongoye. Yindi citation ni yivuga ngo tu ne peux pas diriger le peuple que tu ne vois pas. Dushobora kurongora abantu utazi utabona, si ukuvuga ko atamaso ubufise. Mu yandi majambo byo kugora kurongora abantu utazi amarira yabo, utazi ingorane zabo, utazi ibibazo vyabo, byo kugora kubarongora. Udashobora kumva amarira yabo, uri umurongozi byo kugora kurongora abo bantu. Tu ne peux pas diriger le peuple que tu ne vois pas. Shobora kubabona, nigo ndababona, mugabo ubwo koko urababona. Abo turongoye ubwo turababona. Citation ya nyuma norangiriza ko la confiance du public est brisée quand les leaders du public sont aveugles de leur contribution à l'échec. La confiance du public est brisée quand les leaders du public sont aveugles de leur contribution à l'échec. Mose mu bisanzwe iyo abandanya kujya ariko arakora, hari hasigaye gato ngo Abisirayeli bamute icyizere bakimukure ko complètement. Kubera ko umuntu yaje kuwa mbere akirirwa izuba riri kuri we agataha adatunganirijwe, akagaruka kuwa kabiri agataha adatunganirijwe, indwi yose igahera agataha adatunganirijwe. Muri ico gihe nta kindi kiba gisigaye, umwenegihugu ashatakaza icyizere ku murongozi. Icyizere kisha kigenda. Ni naho navuze ngo umwanya ni ikintu gikomeye cyane mu gutunganya, mu gutora umuti w'ibibazo by'abenegihugu. La confiance ni ikintu gikomeye. Ubundi abenegihugu baragira confiance cyane, baragira icyizere ku ndongozi. Turagira icyizere indongozi. Mugabo iyo abarongozi babaye aveugle, ko bariko barakontribuye ku bibazo byacu, bagiye muri ka gasandugu navuga, icyizere kisha gitakara, tugatakaza icyizere.
none rero bubaho abarongozi mwese, natanguye mvuga ngo jewe nza guhagarara cyane ku bintu bituma uburongozi bwacu bugenda nabi. Ibigenda neza, uburongozi bwiza biraryoshe kumva, ariko kandi biranaryoshe kumva ivyo bintu navyo vyotuma bitubera inzitizi ku burongozi bwacu, kugira ngo navyo tubikorereko, navyo tuvyitwararike. Dushobora kuba dufise ubushobozi nkuko nagenda bivuga bwo kuba muri ivyo bibanza turimwo, dushobora kuba dufise ubumenyi, mugabo nagenda avuga vy'ukuri ibintu bishobora kutubera intambamyi, bishobora gutuma uburongozi bwacu butaba bwiza, gutyo abenegihugu bagatakaza icizere, abo turongoye bagatakaza icizere. Uburongozi abahinga bavuga ce sont des relations. Umuntu aba au centre y'uburongozi, nabivuze. Uwundi mukozi ni inkuru nasomye, hari umukoresha mwishirahamwe rimwe, yahora ataha, uko atashe agahita araramutsa umunyezamu, akamubaza wiriwe neza, byagenze neza, akaca yibandaniriza kumuramutsa gusa. Ivyo abigira umugenzo wa misi yose, uko mubonye akamuramutsa. Yari umurongozi akomeye, mugabo akemera akaramutsa uwo muntu muto. Hanyuma rero umunsi umwe wa munyezamu ararindira ko wa muntu yamubonye yaje yamuramukije, mugabo abandi bose barataha, ararindira ko wa muntu ataha, wa murongozi arabura. Aravuga ati ko nigeze mva hano, wa murongozi ko ntaramubona atsohoka. Abandi bose batashe, niyo wenyine asigaye. Icyo yakoze, yaciye agenda gushakisha kugira arabe yuko uyo muntu yoba akiri ngaho. Yasanze by'ukuri umurongozi yagize ikibazo, acaramutabariza. Kubera iki yamutabarije? Nuko uyo murongozi yari yarubatse imigenderanire myiza n'uyo muntu, atigeze amusuzugura ngo nuko we ari umukozi muto nawe akaba ari umukozi wo hejuru. Barongozi muri hano, umwe wese arafise impano, umwe wese arafise icyo ashobora kugukorera, umwe wese arafise icyo ashobora kukumarira. Peu importe niveau yiwe yoba ariko, peu importe niveau yiwe yoba ariko, nitwaba abarongozi beza, twubaha umuntu muco ari, tukamuha agateka kiwe yahawe n'Imana, tukamubona nk'umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, kandi nawe afise icyatumye Imana imurema, afise impano canke ingabirano ashobora kudusangiza, tuzoba turiko turubaka umuco mwiza w'uburongozi. Tuzoba turiko tuba vy'ukuri abarongozi b'ukuri. None rero reka ngarukirize ngaha kugira ngo nsubize umwanya. Bari bampaye umwanya, ariko abanyigisha iby'uburongozi bambare ngo ni vyiza misi yose kwama utanga umwanya ukawusubiza hakiri kare, abantu ukabaha umwanya. Kimbure reka ndabaha umwanya wo kubandanya munoganza ibidoje kumva, na cyane cyane ugume wibaza ngo mbega yetiro wawe ninde? Ninde yetiro wawe? Nuhe mugenzi ufise? Kandi uwo mugenzi nimba umufise uzomugumeko,
umugenzi ashobora kubwiriza ukuri, atazokuma kubwira nk'uko abandi bakubwira. Urakeneye kumva ijwi ritandukanye n'ibyo abandi bakubwira. Ibyo bizogufasha, kuko twebwe abarongozi rimwe na rimwe turanezerwa cyane kuguma twumva uruvugo rumwe. Ariko barongozi muri hano, nagomba ndabatumirire twimenyereze no kuza turumva urundi ruvugo rutandukanye n'ubwo abandi batubwira. Hari igihe uzosanga abo ari bo bikimazi gusumba abo bandi baguma batubwira. Ibi byo bikusa bitunezera. Mwese Imana yo mu ijuru ibampezagirire kandi ibakomeze muri ivyo, muri ubwo burongozi murimwo, uburongozi turimwo, ko naje ndi ndongozi. Imana ibandanye kuduha iyerekwa, Imana ibandanye kudushoboza gukorera neza abo Imana yatujeje. Nabivuze, ntidushobora kuvuga ngo tuzotora umuti w'ibibazo byose, ariko basi twigira inama tuvuge duti reka basi ntore umuti w'ikibazo kimwe gusa. Aho buri muntu wese yo kwigira inama akavuga ngo reka ntore umuti w'ikibazo kimwe gusa, uwundi nawe agatora umuti w'ikibazo kimwe gusa. Muraba ingene twicaye, ingene tungana, mubona twadutoye inyishu y'ibibazo bingana gute? Byinshi cyane. Si ngombwa ngo ukore byose, si ngombwa ngo ubone yuko wotora umuti w'ibibazo. Oya, fuma wigira ihangiro uvuge ngo iyi ndwi ndakeneye kuzotora umuti w'ikibazo kimwe gusa cy'umwene gihugu, kimwe gusa. Ubundi nawe yihiga ihangiro. Ibyo nitwabigira nta nkeka abo turongoye bazonezerwa, abo turongoye bazogubwa neza, abo turongoye bazobishima, kandi natwe tuzoba tunezerewe kuko tuba dukoze kimwe mu byo Imana yaturemeye. Murakoze, Imana ibahezagire. Munkundire nsenga Imana. Uhoraho byagiye mu ijuru, ntawe usa nawe, ntawe uhanye nawe. Ni wewe murongozi mukuru, kuko icyo tuzi ni kimwe, nuko inyuma ya buno buzima tuzogaruka iwawe gutanga raporo y'ibikorwa twakoze muri ino si nk'uko wabitegetse kandi ukabigera. Tuzoza imbere yawe, umwe wese ahagarara imbere yawe avuge ingene imyaka yamaze muri ino si yayikoresheje. None dushoboze twebwe turiko turumva bino, kugira ngo vy'ukuri dukore icyo waturemeye, tube abarongozi beza. Uturinde ivyotuma uburongozi bwacu bumera nabi, bukorera nabi abo waduhaye kurongora. Uturinde ivyo vyose vyotuma umugambi wawe ufitiye kino gihugu, ufitiye imiryango, ufitiye amashirahamwe atandukanye bitagenda neza. Udushoboze, uduhe ubwenge kugira ngo bigende neza. Uzoba ukoze muvyeyi. Ahasigaye ubananye kutugirira neza. Mwemu yera abe kuturongora, kuko niwe mufasha waduhaye wo kuturongora muno rugendo. Reka dukomeze, atuje imbere, atwigishe iby'ubwenge, maze koko tube abarongozi beza wishimira. Uzoba ukoze. Ibyo tubisabye mu izina rya Data, n'iry'Umwana, n'irya Mpwemu yera. Amen.